komine ni gwanje aumve komine ni kwawe aumve komine ni gwacu aumve nimuze tuyikorere aumve ni komine yawe abavyeyi niho bakuvyariye eho ubyanka uvyemera niho wataye uruzogi ubyanka uvyemera aho nyene niho wakuriye ubyanka uvyemera aho niho wize amashure ubyanka uvyemera so na sokuru bakuriye aho komine ni gwanje aumve komine ni kwawe aumve komine ni gwacu aumve nimuze tuyikorere aumve Aba bamwe mwakurana majana gusenya mukajana kuvuma bamwe mwakina n'urubugu mugakina n'agapira burya ntivyagarukiye harya barakeneye kugaruka mugakina urubugu rw'iterambere ugira amahoro amashimashyi yerekeza umwe ubutungane iterambere n'umunsi mukuru w'amakomine yacu neza cyane kuri uno munsi uri hejuru aho mu gihugu cyacu c'u Burundi turamutse duhimbaza umunsi mukuru mwiza w'amakomine ejo haheze naho tukaba twahimbaje umunsi wo gushigikirana numva akanyamuneza nuko ndi ngaha muri komine ya Mbuye aho twataye uruzogi twifatanya n'abanyembuye bene wacu kugira ngo twigine dushimira Imana ko tumaze umwaka dukorera ikomine yacu tumaze umwaka dukorera igihugu cyacu cy'u Burundi turi bazima ni umunsi mwiza rero nk'uko abashikije amajambo babivuze umunsi mukuru w'amakomine ni umunsi mukuru koko mugabo cyane cyane ni umunsi wo kwirimbura yatweretse nyakwa Musitanteri aratwereka ivyaranguwe turakeje rero indongozi za komine yacu turakeje abenegihugu bo muri komine yacu nziza ya Mbuye kuvyo mwashoboye kurangura twaje ngaha ivyo babashikirije twavyiboneye twuguruye amashuri twuguruye ingoro z'imitumba twuguruye amazi n'ahandi tutashoboye gushika none benegihugu ndabifurije umunsi mukuru mwiza ndabifurije umunsi mukuru mwiza ndabifurije umunsi mukuru mwiza ndagira nanjye ndababaze mugabo ntimunyishure umwe wese ace yirimbura mu mutima wiwe turiko duhimbaza umunsi mukuru w'amakomine twirimbura ivyo twaranguye ngaha muri komine ya Mbuye mbega nawe mu rugi wawe mbega nawe mu muryango wawe mbega wa mwigisha we mbega wa mudandaza we mbega wa muganga we mbega wewe ujeje umutekano mbega wewe ujeje ubutungane mbega wewe mukuru w'umutumba wewe chef de zone weho mu vyujejwe wo kwirimbura ubona bibereye nta nyinshi nasavye kuko no munsi no munsi mukuru mwana umunsi mukuru kwirimbura kama kuva no munsi duce twitegurira umunsi mukuru mu mwaka uza nkaya mango utangure wihe inshingano wihe programa niho ivyo tubigiyeko mu miryango iwacu mu ngo iwacu mu byo turangura nitugenze umutwe nk'uruyutsi ntushobora gutera imbere utagira programme utagira planification wewe utangure wipange mu byo usanzwe urangura kugira mu mwaka uza
tuzohurire ngaha ufise ivyo werekana bisumba ukuri uno munsi. Aho niho bizokunda tugashika kuri rya shingano y'igihugu, ca gihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Ntidushobora kugishikako tudari abakozi. Bene gihugu bimbuye bene wacu, uno munsi turiko duhimbaza umunsi mukuru kubera dutekanye, kubera dufise amahoro n'umutekano. Turakeje abarongoye komine, turakeje mwebwe mujeje umutekano, turanakeje inyabune. Mubandanye mufatane mu nda, mubandanye mubungabunga amahoro n'umutekano. Tugira tuje mu gishingo c'amatora. Nagira nsabe nshimitse amatora twaragiyemo. Amatora tumaze kuyajamo kuva ngira ngo mu myaka myinshi. Mugabo mwumve ko inyuma y'amatora ubuzima bw'abanyembuye bubandanye. Sinumve umunyembuye yitwaza ngo ari mu mugambo canke uriya ahohotera mwene wabo. Politike turayikina ku nyungu z'abanyagihugu bose, kuko ejo nitwaja mu matora yawe uzotsinda yawe uzotsindwa azotwarira abarundi bose. Ntivyumvikana rero ingene hoba imbonerakure, ingene hoba umujerere, ingene hoba uwundi wo muwundi mugambwe bogwanira mu nzu bavukana. Ahubwo nimuje hamwe mufatane mu nda, muje hamwe mu makoperative, tugira ingwano yo kwiteza imbere, tugira ingwano yo guhangana n'ubukene, tugira ingwano yo kubaka ikomine yacu nziza yambuye. Aho tuzatwubahirije umwene gihugu, tubatse igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Hanyuma imigambwe tuyijemwo, umwe wese atora aherereye mugabo yubahiriza mugenzi we, kuko twarinjiye muri demokrasi. Imigambwe yarinjiye, demokrasi yarinjiye, ntidusubira inyuma. Mugabo tugire demokrasi dufatanye mu nda, tugire demokrasi tutarabana ibi na biriya. Ikindi banyembuye, twarimbuye uno munsi turi mu gihe c'ici. Nidufata igihe c'ici nk'uko mengo ni igihe cyo kuruhuka. Nidufata igihe c'ici nk'umengo igihe c'ici ni ico kunywa inzoga gusa, kuko buri munsi nta munsi umuntu adafungura. Ubu rero ikiriko rirahera, ba agronome banyeguruke mu kimikobeko twitegurira ya nkukura, mubungabunga ivyo mwimbuye, ntimubimarire ku isoko. Mu kwezi kumwe amashuri y'abana aratangura, mukenera amakaye, mukenera imbuto. Ndakunze kumva ndi ngaha mu Kivoga ukwezi kwa11 wano ukwezi kw'inzara waho umuntu wadafungura ibiharage. None ivyo biharage mwamwambuye mwabishizehe? Tubikire uko kwezi kwa11, twirinde kumarira ku isoko. Kenshi abapfasoni babishora mu bitambara, abagabo bakabitwara mu makoti. Tubungabunga umwimbu w'umuryango, kuko ibihe ni birebire. Twitegurire igihe cyo kurima agatasi, saison 1. Ababijejwe nabo batangure kuvyinjiramo hakiri kare, baturonderera umwavu, baturonderera imbuto yobanuye, natwe twisuganye kugira ngo tuze twimbure kugwiza kabiri ivyo twimbuye uyu mwaka. Aho niho tuzaturiko turatera imbere. Ikindi mucungere umutekano wanyu mu kwiyamiriza no kurinda abo bose boza baduhungabanya, babasuma b'inka, babasuma b'ibitungwa bito bito, babasuma bo mu mirima. Abo tubarandurane n'imizi ngaha mu ikomine yacu. Kindi twogerageza, hari ingeso mbi yo kunywa ibi biyoga biyayira umutwe, niko novyita, bikatwononera amagara. Ntidushobora gutera imbere tudakomeye, tudafise ingufu zo gukora. Twirinde wa mugabo, wirinde kuvyuka uvyukira ngaha mu Kivoga kwirigara, ukaza gufungura utakoze,
wa mukenyezi we wirinde kuvyuka urondera iyo gwahiye kuko nabo turababona. Duhindura ingendo, nta ubujije ku muntu kunywa inzoga, nta ubujije umuntu kwivuna inyota, mugabo twivuna inyota twakoze. Bibondo biri mu karuhuko, mubandanye mwitabira akamo mwatewe n'igihugu cyo kwitabira ibikorwa byo guca imiserege. Mugamburukira barongoye komine, aho niyo komine yacu izoba yakarorero. Ikindi nari guherako, ejo twahimbaje umunsi mukuru wo gushigikirana. Mwumve bavyeyi, mwumve bavukanye, kwitwa ntaho nikora, kuba utishoboye biva ku mvo nyinshi. Birashobora kuva ku bumuga kwisanganya, birashobora kuva ku bunyakamwe. Umuvyeyi arashobora kwibaruka uruvyaro rukamuherako akaba ntaho nikora. None kumva na kera narindi mu Burundi twamye dushigikirana, dufashanye, ntugahimbagwe aho iwawe wimbuye umubanyi wawe arayaturutse wavuye. Mukimvura itasura, ntugahimbagwe urara mu nzu y'ibati umubanyi wawe kubera ubumuga ibikogoshi biriko bimukokera mu gutwi. Dushigikirane mu byo umwe wese ashoboye, nico gituma na komine n'igihugu cyashizeho umunsi mukuru wo gushigikirana. Gutanga bizana imigisha. Nimba wimbuye 100, Mistantera akagutera kamo ko mu 100 wimbuye wotanga ikiro kimwe kugira gifashe wa wundi ataco yihereza. Uzoba uriko wicira inzira nziza ko mu mwaka uza uzoca wimbura 200. None rero bavukanyi bene wacu bavyeyi, tubandanye dufatanye mu nda, dukundane, duteze imbere ikomine yacu, tugamburukire aba batuganza mugabo nabo batwubahiriza. Icyanyuma nagira ngo nsabe aba bajejwe intwaro, baba bajejwe umutekano, cyane cyane abajejwe ubutungane, kugira utunganirize umwene gihugu wishira mu kishingo ciwe. Ntihakagire uwurya igiturire c'umupfakazi, uwurya igiturire c'imfuvyi, uwurya igiturire c'umwene gihugu. Aho naho bizogushikana ico giturire n'umuvumo. Ahubwo ukwituye mwakire neza, umutunganirize, niba mutunganiriza neza mu mabanga urimo, ejo bazokuduza uronka yarengeye. Dufashe abarundi, dufashe abarundi kazi, dufashe abavukanyi, twirinde ico cyose coza gisubiza inyuma mu gihugu. Mu guhimbaza uno munsi duhimbaza umunsi mukuru w'amakomine, ibe ingendo twihaye ko muri no komine yambuye abarumye mbuye twokundana, tukirinda izo ngeso mbi zose zitujana mu bintazi, mu bapfumu, kutizera Imana, kuja kuraguza. Ivyo byose bidutesha umwanya, maze dukore imirima yacu, dushigikirane, dukorere mu makoperative. Aho nta nkeka ko mu mwaka nk'uyu tuzawushikira komine yacu yambuye ari komine yakaka, ikomine isayangana, ikomine iteye imbere, n'abanyembuye bakaka. Muhezagirwe, Imana ibahezagirwe.